bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mikro muri kumwe na Inès GAKIZA. Ndiniteka ryo gusubira kubana namwe nshuti banywanyi ba RPA ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu kiganiro muri Burundi cyo kuri wa gatatu Ntwarante 2020 ikiganiro gishimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abategetsi b'intara ya Kivu yo mu bumanuko baremeza icuka kibi kiri ku mupaka iyo ntari hana n'u Burundi kubera amafaranga y'agaciro. Muri kino kiganiro murakurikira buramatari w'intara ya Kivu yo mu bumanuko. Amabakogwa uyu munsi nimbonera kure ngo ageze kure. Umushinga mateka Fabien Bancijanino atabaza makungu gusukamwo mabisi kuko mu Burundi ngo abokurikije amategeko aribo bayahonyanga. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho tugaruka ku mpungenge zijanye n'ingene u Burundi buriko burakinga ngo ikiza ca coronavirus nticinjire, ikiza kirangwa mu bihugu birenga 70 vyo kwisi. Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MS Steven Yunge ko niwe fasha mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tubifurije ikaze mu idonido ya kino kiganiro. Duhere mu gisata c'intwaro. Imiliyoni zirenga 100 zivugwa ko zanyegejwe n'abategetsi b'u Burundi mu mabanki yo hanze mu cegeranyo c'Ibanki y'Isi ziraba ikiringo cyo kuva mu mwaka w'1990 gushika mu mwaka w'2010. Muri ico kiringo habisikanije intwaro zitandukanye. Idonido na Emile Nibasumba. Kuva mu 1990 gushika mu 2010 Uburundi bwarongowe n'abakuru b'ibihugu bava mu migambwe 3: umugambwe w'abadasigana Ipona, umugambwe w'inzira guhemuka Frodebu hamwe n'umugambwe w'abagumyabanga CNDD FDD. Icegeranyo c'Ibanki y'Isi giheruka gusohoka ku wa 18 Ruhuhuma kivuga ko muri ico kiringo imiliyoni 103 z'amadolari zanyegejwe n'abategetsi b'u Burundi mu mabanki yo hanze adasanzwe bita paradis fiscaux. Izingana miliyoni 19 z'amadolari zikaba zabitswe mu yandi mabanki yo hanze. Ibanki y'Isi igafata ko ari ubunyonyezi bwabaye kuko ayo mahera biboneka ko yavuye mu ngurane iyo banki yatanze. Ico cegeranyo gisigura ko igihe cyose yaja kunyegezwa hanze y'igihugu haba haheze ikiringo kidashika 3 inyuma yaho iyo banki yaba yatanze ingurane yari igenewe cyane imigambi y'iterambere. Iruhande rero y'umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'ikigega ca leta hamwe n'utwari banki nkuru y'igihugu BRB bava mu mugambwe CNDD FDD, igice kimwe cy'iyo ngurane kirashobora kuba cagiye kunyegezwa hanze y'igihugu biciye ku bategetsi bo kuri izo nzego bo mu migambwe ya Uprona na Frodebu. Kuri uwa gatatu tuzobabwira ingene Banki y'Isi yagiye iratanga ingurane n'abategetsi b'u Burundi bari bahari ico gihe. Urakoze Emile Nibasumba. Mu bijanye n'imigenderanire naho inyuma yaho hadukiye icuka kibi ku mupaka w'u Burundi na Kongo na cane mu Gatumba biturutse kwivunjwa ry'amafaranga y'agaciro. Urongo intara ya Kivu yo mu manuko iri muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo aremeza ko hari kutumvikana ku bijanye n'ivunjishwa ry'amafaranga kuri uwo mupaka. Theo Ngwabijekasi akavuga ko izo ngorane zaturutse ku mategeko mashasha agenga ukuvunja canke kugura amafaranga y'agaciro mu Burundi. Theo Ngwabijekasi amenyesha ariko ko imipaka hagati y'u Burundi na Kongo yuguruye. Bon, d'abord, je ne suis pas informé que la frontière entre le Congo et le Burundi est fermée. Gushika ubu nta makuru mfise avuga ko urubibe rw'u Burundi na Kongo rwugaye. Ico nzico nuko hoba hariho ingorane ijanye no kuvunja amafaranga kubera amategeko mashasha ajanye n'ivunjwa ry'amafaranga y'agaciro aherutse gushigwaho n'abategetsi b'u Burundi. Ariko ubu muri uno mwanya nta vyinshi no bivugako. Ariko kuvyonzi gushika ubu imbibe ziruguruye.
Uwarongoye intara ya Kivu y'umumanuko yaganiriye kandi yongera asubigwamwo mu rurimi rw'ikirundi na Janvier Ninahazwe. Ico cuka kibi kikaba cavutse kubera abadandaza b'abakongomani binje kurangura mu Burundi bakwa impapuro zerekana aho bavunjishirije amafaranga y'agaciro binjije mu Burundi. Ivyatumye abarundi bajabuka kurangura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo batoroherezwa. Kuri uwa mbere nta mudandaza yajabuka kuri izo mpande zose. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, Facebook, YouTube, Twitter no kuri website @RPA_BI. Ikiganiro muri Burundi kirabandanya dutandukira igisata c'umutekano. Ikiziga c'umwigisha catowe ahitwa Rongero ni muri commune n'intara ya Rutana mu gatondo ko kuri wa kabiri. Ababonye ico kiziga bavuga ko yishwe akubiswe ikintu mu mutwe. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Uwo yatowe ari kiziga yitwa Ndayisaba Abel Batazira Gatoto yarasanzwe ari umwigisha ku ishure shingiro rya Ndoba muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Inkuru ziva mu Rutana zivuga ko ikiziga c'uwo mwigisha catowe mu gatondo hitwa Rongero hafi y'amazu y'umushikiranganje y'umutekano General Ale Guillaume Bunyoni araho muri komine Rutana. Ico kiziga cari impande y'ibarabara. Umuhisi yari yambaye ipantaro yirabura, agapira k'amaboko maremare gasa n'ubururu hamwe n'amashesheti yera atagira ibirato. Umutwe wiwe warusatswemwo kabiri. Abo banyagihugu bo muri komine Rutana bavuga ko ahatowe ico kiziga atamaraso yarahari, bikaboneka ko yiciwe ahandi acaja gutabwa muri ico kibanza. Abamubonye ubwa nyuma bavuga ko kuwa mbere yari ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana avuye gutora ingurane muri Kopeke Rutana. Umuryango wiwe usaba ko hoba amatohoza bagahera kubo bari batiramanye ku mugwa mukuru wa Rutana. Twagerageje kurondera Izidora Nkundizanye mustanere wa komine Rutana. Telefone yiwe yahamagara akaburu witaba. Tuve mu ntara ya Rutana tuje mu ntara ya Kayanza tuvuga ibijanye n'umutekano nyene. Icegera c'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri commune Matongo aratungwa agatoke mwigandagurwa rya Bucumi Lucien umunywanyi w'umugambwe CNL wo kumutumba Bandaga yishwe na mwene wabo mwijoro ryo kuri w'Imana. Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko inama yo kumugandagura yabaye muri iryo joro nyene yishwemo. Baltazar Miburu. Isoko rya RPA ku mutumba Bandaga muri commune Matongo rimenyesha ko inama yo kugandagura Bucumirisie Batazira Rugamba yabaye mwijoro ryo kuri wa Mungu. Ikaba yabereye mu nzu y'utwara imbonera kure muri commune Matongo azwi ku izina rya Sabumutima Victory. Ikaba yari irongowe na Kabengera Josias icegera c'urongoye umugambwe CNDD muri yo commune nyene. Iyo nama irangiye niho Sengiyumva Leonidas Batazira Kibutura asanzwe avukana n'umuhisi yaciye agenda kuzibagura imbugita uwo bavukana. Ayo makuru yemeza ko uwo muhisi yazize inzu yatanze kugira ijemwo ingoro y'umugambwe Senere. Iyo nzu nayo ikaba yari kugacimbira indaro umutumba Ruganza zone Ruganza. Abanyagihugu bavuga ko amaze kugandagura uwo bavukana Sengiyumva Leonidas Batazira Kibutura yaciye anyegezwa nabo bamutumye kugandagura uwo bavukana. Ubu yoba anyegeye mu kibira ahasanzwe hari ikirindiro c'imbonera kure. Hasaba umutima Victory arongoye imbonera kure muri commune Matongo tumurondeye ntaco yashimye gushikiriza. Nayo Josias Kabengera arongoye CNDD-FDD muri iyo commune tumaze kumwibwira ico tumuronderera yaduciriye ko telefone. Kuri uyu wa kabiri niho Bucumirisie yashingurwana iteka. Urakoze Baltazar Miburo. Ibitero vyabaye mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma muri commune Nyabiraba ngo nirementanya ryakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi kugira vyegekwe ku mugambwe CNL. Irementanya ariko ryakozwe nabi bivugwa na Gratien Rukindikiza yahoze ari mu nzego z'umutekano mu Burundi akaba kurikiranira hafi ibijanye n'igisirikare. Isigiro umuntu cyane yotanga nuko ubwa mbere n'ababigize kugira ngo bavuge bati tuvyeye ku mugambwe wundi nuko babigize nabi. Ntibishoboka ko haje umugwi ungana kurya ubije uri hagati mu gihugu atawigeze uca nkuko umengo abantu bavyose ubunyene. Hanyuma iki naco nuko bigoye izerementanya na zone
biragoye rwose kumva umuntu ashobora gukoresha abantu biwe hanyuma agaheza akongera akabica ikibazo gikomeye rwose nibaza muri uwo mugambwe no mu mbonerakure kuko abo batuma ngo bice nibaza ko mu minsi ikurikira ivyo hava bingorane. Gratien Rukindikiza yongera ko kw'ivyabaye mu ntara ya Bujumbura bishobora gutuma muri kazoza imbonera kureza nka kuja mu bikorwa vyo guhonyanga gateka kazi na muntu kumvo zuko zibona ko zibigiyemwo zishimigwa mu kwicwa n'ubunyene Gratien Rukindikiza. Turandanije ko nuko bamwe bashobora kwigarama banyene kubatuma bakavuga ati twebwe muradutuma mukaza twica hanyuma kazosanga mu minsi iza mbere nabo batumwa bashobora kuvuga bati aha ko tuja kwerekeza cyo gutera abandi mbere no kugira ivyo akajagari bakabizamwo bishobora kubigirira ingaruka nziza ku gihugu naho haba abantu bapfuye bishobora kugira ingaruka nziza ku gihugu kuko bashobora kuvuga bati ivyo mudutuma murahiza mukaduhinduka ubu rero natwe turahagaritse kubandanya tuza turica abantu kubera kuko natwe muce mugaruka mukatwica twibaza ko tubica natwe ngo ntimuzimu twishe none ubu muhera kuri twebwe nitwemwishe turi benshi kandi mwadutumye twabayobotse ubwanje bishobora kugira ingaruka nziza ku gihugu kuko urwo rwaruka rw'Uburundi nabwone rukeneye ko rubaho rutariko rurica. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Petero Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi yamenyesheje ko muri ico gitero cabaye kwa 2023 ruhuhuma hafuye abantu 22 mu bateye hamwe n'abapolisi babiri amakuru ariko yagiye aramenyekana avuga ko benshi muri abo bagandaguwe bamaze gufatwa kugira hazimanganywe ivyemezo vy'ivyo babatumye hagati aho amabi akogwa n'imbonera kure z'umugambwe uri ubutegetsi CNDD-FDD zishigikiwe n'indongozi z'uwo mugambwe ngo yarenze inkombe na cane muri iki gihe ihimirije amatora bivugwa n'umushinga amateka w'urunani amizero y'abarundi Fabien Bacijya nino abishikirije inyuma yaho Pascal Bizumuremyi umushinga amateka w'ugo runani nyene yakubiswe n'imbonera kure aho zamuvunye n'ukuboko hari kuri uw'Imana muri commune Gisuru n'intara ya Ruyigi aho banywanyi b'umugambwe CNL bariko bugurura ingoro y'uwo mugambwe. Icyo ndabivuga ko nuko ibintu byarenze ihaniro ubundi umushinga amateka n'umuntu w'umwubahwa abo bantu ntacyo bagira umutwe urumva yuko byaraye kuri umushinga amateka nagira nyinshi ko atari ubwa mbere kandi bibaye ko wenyine ari umushinga amateka wo mu Kirundo Efrazi Mutezinka byabaye ko nk'uko na jewe kandi byarambaye ko ni ukuvuga abo bantu barejwe nabi bacika inyamaswa bibatira abantu basanzwe kubera iki uko bashingiwe ubutegetsi baravuga amajambo meza ku murango babarongoye nawe ku mugoroba bakabiri kuko ntibyumvikana imyifato nk'iyo ibaho ku mushinga amateka abandi bakaba karabaye icyo mbona ngaho ni uko twegereza amatora ariko kutihanganiranira biduza gukara nkabona neza yuko atagihindutse aya matora azobyara karambara y'Abarundi no mu gitondo uno munsi igipolisi cyazindutse kuri giwe kije gutora umupolisi yaramutungereye kubera ko abonye binyaniranye yarashejwe uwo mupolisi yamuhawe n'abarongoye igipolisi cyaje kumushinga amateka keneye umukeneye ubuzima cyane nk'uyu yangamiye nabo komiseri y'intaraje mu mwaka kandi ataburenganzira afite niyo byobaye bamusubiza ubundi amucungurira ubuzima kabiri bwo kageramiye twega amategeko ariho n'abatari amashinga amateka amategeko arabakwigira umushinga amateka afite ubudahangarwa yubahwa n'uwese ari mu gihugu agaca yubahwa n'imbonera kure tumva ko ari ibara amategeko ariho mugabo ntakurikizwa karabonye abana babije kuyahagarikira kuri ko ndabibona ntitubona iyo tujya inshuti z'Uburundi zitube hafi zikurikire amakuru akurikiye bagerageze gusoma ari bishoboka ahandi hoho nyine mbona bimeze ni ukuri ibabaza mu Burundi vuba. Umushinga amateka Pascal Bizumuremyi haremeza ko komiseri w'igipolisi muri commune Bweru mu ntara ya Ruyigi yazindukiye ku rugiwe guhagarika uwo mupolisi yarasanzwe amucungereye umutekano aho yasiguye ko bamutwaye ku biro vy'igipolisi c'Inyamiramabi kumubaza ivyabaye kuri uwo munsi w'Imana nkuko mwavyumvise rero uwo mupolisi akaba yararashe hejuru agerageza gutabara uwo mushinga amateka igihe yariko arakubitwa n'imbonera kure.
humura Burundi. Dutandukire igisata c'amagara y'abantu amakenga ni yose ku gikorwa cyo gukinga umugera wa coronavirus mu Burundi ni mu gihe abanyeshure biga mu Bushinwa hamwe n'abandi bakorerayo utundi dukorwa babandanya gutaha kandi bagashikira mu miryango yabo ihoteli Source du Nil yatowe ngo izokwakire abarundi bava muri ico gihugu n'ubu ngo ntirategurwa kugira irangura ico gikorwa ni inkuru ya Vicky Chris Ninteretse. Abanyeshuri b'abarundi hamwe n'abandi barundi bakorera udukorwa dutandukanye mu Bushinwa babandanya gutahuka kuva ikiza ca coronavirus giteye muri ico gihugu. Abashitse bose bashikira mu miryango yabo mugihe bategezwa gushirwa habonyene mu kurindira kuraba ko banduye uwo mugera canke atawo bafise. Abarundi benshi ngo batangwe gushika mu ntango z'ukwezi kwa kabiri kuko isoko ryacu ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Melchior Ndadaye ribitumenyesha. Iryo soko ryacu nyene rivuga ko hari abandi barundi bashika 10 bashitse mu ndwi iheze. Abo twayaze bavuga ko kuri ico kibuga mpuzamakungu ico bakora ari ukubapima umuriro bakabasaba no kubahiriza amabwirizwa y'isuku. Aho nyene ku kibuga c'indege ngo bakibandika nimero za telefone zabo bababwira ko bazobahamagara n'ivyakenegwa. Mu ndwi irangiye ihoteli Source du Nil yatowe ngo izokwakira abantu bava mu gihugu c'Ubushinwa mu kiringo c'imisi 14 mu kurindira kuraba ko bafise uwo mugera canke batawufise ariko ico kibanza ngo nikirategurwa kugira ngo gitangure kwakira abo bantu. Bamwe mu bakozi bo kwiyo hoteli twayaze bavuga ko nabo nyene batabona uko bagiye kubandanya bakora bakibaza ko bashobora guhagarikwa ku buzi bwabo. Kuri uwa mbere hari hategekanijwe inama hagati y'abo bakozi hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Iyo nama ntiyahavuye iba. Urakoze Vicky Chris Ninteretse. Coronavirus rero imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 3 ku isi. Ico kiza kivugwa mu bihugu birenga 70 harimwo 6 vyo muri Afrika. Abantu barenga ibihumbi 7 nibo mugwi Severe uvuga ko wazuye mu ntara ya Karusi mu binogo rusangi 8 biri ku Ruvubu. Ivyo vyatangajwe n'urongoye Severe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Petero Karaveri Ndayicariye yasiguye ko abahambwe muri ivyo binogo rusangi barenga bo ibisigarira vya bamwe ngo vyarazimanganye. Twarakoreye mu Kamenge ico bita ahahora hari isoko dukurayo abantu barenga gato 200 kubera 200 ntibyavuzwe cyane turaja mu huta ya Rumonge turakurayo abantu ibisigarira byabo aho bari barubaka inzu z'abantu bigenga kubera bari bake ntibyavuzwe cyane turasimbira muri Marangara Ngozi aho bita kuri Ndurumu hari barage d'irrigation agricole niho babitora kubera batari bihumbi ntihavuzwe cyane ntihatangaje cyane turaja muri Rusaka rwa Mwaro aho bita Makamba zone Makamba turatorayo ibisigarira aho bafishuri kera hariho icayi kubera bari bake atari bihumbi ntihavuzwe cyane hinga rero dusimbire ku Ruvubu turakora ikinogo ca mbere 500 arenga ikinogo ca kabiri 800 ikinogo ca gatandatu 1319 ibinogo 8 byose duhejeje tubiteranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika 7,348. Iyo tuguze ico gitigiri dushaka numbe ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu yacitse ubunwenwe. Ibyo biharuro tuvuga nibifatiye ku magufa akiboneka. Petero Karavenda yicariye yamenyesheje kandi ko hariho ibindi binogo rusangi bamenye biri ku nkengera z'uruzi Ruvubu ngo bagiye kubikorerako. Ubu rero tuvuye ku Ruvubu ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishirahamwe Sojeas Atome ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga kandi Ruvubu ifatanye na Nyambeho ya Giheta Ruvubu ifatanye na Mashitsi ya Giheta Ruvubu ifatanye na Mutoro hafi ya Gishora Ruvubu ifatanye na Muremera Gacimbiri Nyabunyuvu
kuko hamwe haratangura hakuzura bakaja ahandi bakuzura bagaca bimukira ahandi ruhubu rero hateye ubwoba kubera igitigiri tugezeko kandi twabwiye ko tutaraheza mu murima w'ibigori batarasoroma ku ruvubu hari ibindi binogo batubwiye tutaratora wa musozi nababwira Sojiyasi Atome yashirako ibivu turiko turasaba ko babikura hari ibinogo bine batubwiye tutaratora. Mu bijanye n'ubutunzi naho ugushorera hanze umwimbu ngo ni ibintu vyiza kuko bizana amafaranga y'agaciro mu gihugu. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana asanzwe akurikiranira hafi ivy'ubutunzi bw'igihugu. Ariko rero ngo ivyo vyari bikwiye kuba mu gihe isoko yo hagati mu gihugu yikwije. Faustin Ndikumana abishikirije kubera imyidogo y'abarundi birigwa babona isukari n'ibinyobwa vya Brarudi bishogwa hanze y'igihugu kandi nabo babikenye. Mu bisanzwe muri rusangi gushorera ibintu hanze ku mashirahamwe no ku gihugu n'ibintu vyiza ngirakamaro kuko nk'ibihugu byacu bikenye bituma umuntu aronka amahera y'agaciro kandi noneho burya amashirahamwe kugira beho nukuronka isoko nukuronka gushorera ibintu gushorera ibintu rero hanze ukinjiza amadovize ishirahamwe rigatera imbere riguma ritanga ubuzi rikaronka inyungu cyo gituma n'aya mashirahamwe tuja hamwe mu bihugu biduhuza y'ubutunzi nk'iza East African Community zakomeza naho hariho n'ibindi rero uvuga ati nza kubishorera hanze ari uko isoko yo mu gihugu hagati nayo nayihaye kuko ibyo nsanzwe nkora ari nk'ishirahamwe mbanza no guhereza abari mu gihugu hagati cyo bita marché local ugacuza gusa n'ushora umusesekara ku mashirahamwe ya Brarudi na Sosumo ari muri uwo muce wa kabiri mvuze ubu rero kubera umwuka wa cyo bita muka mu by'ubutunzi yabero nakora economic kuko imeze no munsi nk'aya mafaranga y'agaciro usanga izo za Brarudi na Sosumo zikeneye kugira zishobogira ama investissement usanga umwimbu bafise utagishoboye gukwira mu gihugu no kugira bace bashobora n'undi hanze ugatusanga rero bavuga ati dushorera hanze kugira amashirahamwe yacu dushobore kurondera inyungu kuronka amafaranga y'agaciro tuba twabuze ugasanga hariho tendance yuko hari bishorerwa hanze kugira bashobore gukompansa ibyo babuze. Faustin Ndikumana yaganiriye na Clovis Niyonzima. Mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'indwi yahariwe umukenyezi mwateguriwe n'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na televiziyo Renaissance uyu munsi tugaruka ku buzima bw'umukenyezi mwirimizi. Urunani rw'amaradiyo rubashikana kuri umwe mu mitumbi igize komine Ruyigi umukenyezi atwiganira uko yiyungunganya kugira atunga umuryango kubw'urunani rw'amaradiyo inkuru mwayiteguriwe na Trésor Niyongabo. Uyu ni umukenyezi w'umwirimizi twise Marcelina turi ku mutumba dutwe muri komine n'intara ya Ruyigi. Uyu mukenyezi asanzwe yubatse ariko kubwiwe asa n'utagira umufasha. Mufashe ndamufashe wenyine se habari bawigiye mu byo ubuzije umufashe n'ibisanzwe. Umujyana makese amafaranga nayo korera nimwe yaronka iby'abana ntabwo n'icyo yabagurira ntaduhambira yabagurira gusa nuko usanga ubwo n'intiriwe n'abantu nyine baba bafise ibyo bakamunganira ibyanjye nabyo by'intuzi navyo nuko nyene. Marcelina yishinze kubeshaho umuryango wiwe ugizwe n'abana 4 umugabo hamwe nawe babiri muri bo nabo bavyaranye n'umugabo abandi babiri nabo umugabo yavyaye ku wundi mugore. Kugira bishike ko Marcelina avuga ko bimusaba kuvyuka mu nkoko. Ubusanzwe amasaha yo kuvyuka mu gatondo njoka 11 gacana gashuhiza ingabana ndabatura mishye gucana agategura kenda gufungurira ahejeje nkajya mushuri genda kwishuri aho nje mbanagiye guca ingero maze genda gukora mvayo nko mu masaha 8 cyangwa saa 9 kashika n'inkuru byo muhira. Yamara uko kwiyungunganya ntiguhagije arico catumye Marcelina ahitamwo kwinjira muri rimwe mu mashirahamwe y'abakenyezi. Cyangwa nkashira mu gihe ndi mu kamara amezi 6 turazikanya guhera ku gihumbi tukazanya ku munsi wa Mungu ku gihumbi n'ijana. Ubwo mutonga rero ashobora gusanga ku kwezi wese nk'ibihumbi 220-230. Uwo mukenyezi akaba ahamagarira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu kugira biteze imbere. Cyo nuko abakenyezi nkanje niko bajijuka abakerebuka bakamenya yuko bicaye mu maboko atakintu ushoboye kuronka mugani ukoze uraronka. Uwo mukenyezi Marcelina ni umwe mu bakenyezi bari mu buzima bugoye ariko bakora uko bashoboye kose kugira batunge imiryango yabo. Urakoze Trésor Niyongabo mukanya igice ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi.
Mu kigabane turiho cyo kuri wa gatatu Ntwarante RPA ibashikana mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda aho tuganira n'abana b'abakobwa bavyariye iwabo biyungunganije bagashobora gusubira kwiga abo bana bakaba bari mu ikambi y'impunzi y'amahama kugira babishobore bagira urudandazwa rw'ibitumbura n'impeke urudandazwa rubafasha kwikenura mu buzima ikigabane turiho mwagiteguriwe kandi mu gushikirizwa na Marie-Ange irakoze turiho n'ikiganiro gicaye hirya no hino tuvuga zibaye mu bihugu bahungiye inyambo borondore nyambo turiho mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu ikaze inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho kituyagira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze kuri uno wa gatatu Ntwarante tuganira n'abana b'abakobwa bahungiye mu ikambi y'Imahama batwaye inda zitifujwe bakavyarira iwabo abo bakobwa batwaye inda zitifujwe bagize amahigwe bahura n'umukenyezi w'umutima yagize icyumviro cyo kubegeraniriza hamwe kugira bashobore gusubira ku ishure nawe nk'umuvyeyi akabasigaranira abana abo bana b'abakobwa muri kino gihe bamwe baramaze guheza amashuri abandi baracyariko barabandanya bivanye n'ukuntu bagiye bariyungunganya bakaronka udufaranga dukenyi twabafashije gushobora kuza barasigira amata uwo muvyeyi yemeye gusigarana abana nta muntu n'umwe ayobewe uruhara rw'umukenyezi haba mu rugo mu kibano umukenyezi n'ikirumara mu ibanga ry'ubuvyeyi kuri mikro muri kumwe na Marie-Ange irakoze nongeye kubaha ikaze uri radio shahu uri radio Nduwayezu Jacqueline ni umukenyezi yahungiye mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda aratwiganira ico ciyumviro co kwegeranya abo bana b'abakobwa bavyariye iwabo kugira bashobore gusubira ku ishure ingene camujemwo Jewe nitwa Nduwayezu Jacqueline ndi impunzi yo mu nkambi ya Mahama napfuye mu Burundi nashitse Mahama mu kwezi kw'icumi itariki 15 muri 2015 turabonye yuko hariho urugwaruka rw'abakobwa bavyariye iwabo bakiri batonyi hama mugira umugambi muri mwebwe wo kubafasha kugira ngo bashobore gusubira ku ishuri mbega ico cyumviro cabaje mu gute ico cyumviro cyo gufasha abana b'abakobwa bavyariye iwabo bahevye amashuri canjemwo aho mariye kuba mu nkambi ndahamaze nk'umwaka guma mpura n'abana benshi b'abakobwa bato cane kandi bahetse abandi bana nkabona yuko bari mu rugezo rw'abana banje nanje nafise abana b'abakobwa noneho ndegera bake muri bo woduhe nkamubaza mbega wewe vyagenze gute akambwira ko ari umwana yizananye atahunganye n'abavyeyi canke akambwira ati jewe ndi kumwe n'abavyeyi ariko naravyaye none baranyirukanye nkababaza none mwahora muri abanyeshure bagaca bambwira rero amashuri bari bagezemwo ca ndababaza none nka hamwe hogira nk'abantu bubafasha mwoshobora gusubira ku ishuri bati twe gusubira ku ishuri ntibishoboka ntishobora kurengene dusigana abana ngo tuje ku ishuri nivo nagira ico ciyumviro ndagenda ndahanuza abandi ba mama ndababwira nereka hano hantu twahungiye turiko turahomba mu gwaruka aba bana b'abakobwa bavyaye bataye amashuri turabe ico dukoze kugira ngo basubire ku ishuri abamama bamwe bakavyumva abandi ntibavyumve kuko hariho benshi bafata yuko umukobwa yavyaba yataye umurongo atavye amashuri niho nahava nkarondera abantu b'abamama bakuze nkababwira iciyumviro canje bake muri bo baranyemerera ko boshobora kumfasha kurera abo bana nanje ndi muri abo bamama nyene naratoye umwana nkamurera hari n'igihe nasigarana babiri hari n'igihe nsigarana batatu aba bana b'abakobwa bari mu myaka iri hagati ya 21 na 22 baganiriye na RPA bavuga ko uyu muvyeyi Jacqueline bagiye bahurira ahantu hatandukanye Nitwa Batunga Magnifique ufise imyaka ingahe? Imyaka 21
none uyu muvyeyi agufatira umwana mwamenyanye ryari? Umuvyeyi afatira umwana tumaze guhura n'ikibazo cyo kuvyara dutonda tutifuza bamwe twagiye duhagarika amashuri habaho kubaho nabi nyine urumva iyo uri mu buzima bubi ntubura umuntu muhura iyo uri nko kwa muganga canke ahandi akumva ibibazo byawe none akakwiyegereza. Mama Jackie twarahuye aregeranya abakobwa bashoboye kuvyarira iwabo aratuganiriza aratubwira ko dushobora gusubira ku ishuri ariko twaramubwiye ko bidashoboka ko dusubira ku ishuri kuko nta muntu dusigaranira abana kuko twese bisa nkaho twizananye twari tubayeho nyine mu buzima bugoye. Jewe nitwa Nisa Bari. None gari ni wowe ufise nk'imyaka ingana? Jewe mfise imyaka 22. Umwana wawe afise imyaka ingana? Afise imyaka 2 n'imisi 5. Mama Jackie mwahuriye he igihe mwaganira wabifashe gute? Mama Jackie tubana mu kambi. Mama Jackie yaraje aratubwira yuko hari umuzungu ngo ashaka kuzotuganiriza. Turamubwira ati nta ngorane twara abafiyemere 10 turazinya karambi turahora aratuganiriza tubaza ati mumaze kuvyara ubuzima bwagenze gute turamubwira aratubaza ati mwifuza iki turamubwira ati twebwe twifuza ko turose nk'ubufasha bozodufasha bakaduha nk'ibintu tukaraba ko twokora kugira ngo turabe yuko abana bacu twoza turabasiga tugasubira ku ishuri. None muri ico gihe bamaze kubikubwira wavyakiriye gute? Vyaranezereye cyane vyatumye ndanaruhuka mu mutwe numva ndasubiye ku murongo kuko mama Juliette yaratugiriye akamaro kenshi cyane kandi nanuba kibandanye. Mama Juliette twarahuye aratuganiriza araduha impuzu z'ababebe bamwe twahura nico twambika abana mu nyuma akaduhamagara aduha amahera yuko twora ivyo tuza kugenda gukora kugira ubuzima bubandanye. Twarishimye cyane turakora nta mahera twavuga ngo twarungutse menshi ahubwo twungutse ko twasubiye ku ishuri kandi ugasubira ku ishuri umwana tikanga uwo wamusigiye uvuga ati ejo nzomugurira n'ibi amakara. uri nkingi y'Uburundi mugenda gushemeze. Nduwaje Jacqueline avuga ko kuva mu mwaka wa 2018 yasabiye ishure abo bakobwa aranatwiganira ingene yashoboye kubasigaranira abana. Ubu amaze gushika ku gitigiri kitari gito c'abana b'abakobwa bashoboye gusubira ku ishuri. Nije naciye ngenda ku mashure ndabasabira amashure barasubira mu ishure mbona bariko bariga neza kandi bakazana amanota meza. Harimwo n'abarangije ishure ku mwaka uheze n'abandi bariko bararangiza ubu. None muri ico gihe umaze kwakira abo bana abana batoyi baragoye kurera hari igihe n'umuvyeyi ari uwawe umwana usanga agoye kurera abo bana wabifashije gute? Burya imana irafise ingene yikorera ivyo ishatse gukora. Ico cimviro canje sinakigumije ngaho narahavuye nditura umuntu w'umuvyeyi ndamubwira ingorane dufise mu nkambi arambwira ati none nk'abo bakobwa kugira umuntu aronka amata y'abana bogira iki? Ndaheza ndamubwira icimviro ntiburya mu nkambi iyo yaronse udufaranga arashobora gukoresha duke duke k'ibigihumbi kikavyara 100 kikavyara 200 gutyo abo bana bagashobora kwiga. Naho yambwira ati zana abana b'abakobwa bagera ku 10 hanyuma abo bana tubaganirize tumve ko bashobora gukora umugambi wo kwiteza imbere. Niho baca babaha amafaranga makeyi baca batangura bicamwo imice kubiri bamwe bagacuruza ibitumbura nabandi nabo bagakora inzoga y'impeke. Ivyo barabikora kuva mu kucenda muri 2018 barunguka bararonka ingene basiga abana babaguriye amata bararonka ingene bigurira agahuzu kuko basa n'abagenda gusa baca barishira hamwe barakora ivyo bikorwa bose 2019 abo 10 baciye basubira mu ishuri baca barazana n'abandi bakobwa bongera baragwiza n'abandi benshi baja mu nyigisho kugira ngo barabe yuko boreka kuja mu bintu basinzikariza ubuzima tubasigurira ivy'ingwara niyo umuntu atotwara iyo nda hariho ingwara z'ivyaduka gutyo baravyumva. Ubu rero turafise twatanguranye n'abakobwa 10 dufise abakobwa 64 basubiye ku ishuri. Hariho abasiga abana bamaze nk'umwaka n'amezi makeyi umwe wenyene niwe
yasubiye ku ishuri afise umwana w'amezi 8 kubera wewe yahunganye na mama wiwe. Uwo munyagihugu yahora buna hari toborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Nubu ikiganiro nituriho turiko tuganira n'abakobwa batwaye inda zitifujwe bakiyungunganya bagakora udukorwa duto tubasahiriza mu gufasha abana bavyaye kugira biborohere gusubira ku ishure. Aba bana b'abakobwa batanguye gukora ibitumbura ari 10 bituma bashobora kuronka ico basigira abana n'abavyeyi babasigarana. Twebwe baduhaye amafaranga angana n'ibihumbi 150 twara abantu 10 tuja muri groupe bamwe bakora ibitumbura abandi bakora impeke ariko amahera turoze y'inyungu tugashira hamwe tukavuga ati ayaduhewa mu mama zo dusigaranira umwana. Baranyigishije yuko inyuma y'ibibazo ubuzima bubandanya urabona ndasa neza mfise umwana mwiza cyane atari ikibazo na kimwe afise yarambara neza ubwo narabonye yuko umuntu wese agiye abavyeyi abahasanga. None unye urakora akazi ko gucuruza ibitumbura ukaja no kwishuri ukaba ufise n'umwana byose bibangikanya gute? Kuri ibyo urumva mu kuja ku ishuri nyene twararonse umuntu ashobora kudufasha turasubira ku ishuri aroganiza ukuntu abavyeyi bazadusigaranira abana noneho adufasha gukora no mushinga wo kudandaza ibitumbura kugira ngo tubone ukuntu twosigaranira amata abana n'amakara yo kubatekera nk'igikoma. Rero mu kuja ku ishuri nkabifatikanya no mushinga wo kudandaza ibitumbura urumva ntadandaje vya bitumbura nanje sinoronka ukuntu mbaho. Muri twebwe muri abo bavyeyi wabo harimo abamaze amashuri n'abandi tukiri ku ishuri rero twe dushobora gukora nko muri weekend nabo bagakora mu minsi isanzwe ubwo tugakurana nk'uko ubwo niko tubangikanya kwiga no kudandaza ivyo bitumbura. Abo bana b'abakobwa harimwo abamaze guheza amashure ubu bafise umugambi wo kubandanya bakora hama bagasigarana n'abana babagenzi babo bakiri ku ishuri. Jewe nize ibiharuro nahejeje 2019 James umugambi wo kubandanya nkora nkazenda n'aba nabo bana babagenzi banje bakiri ku ishuri. Mukuri ndabashimiye cyane bivuye ku mutima nta nico nabasha kuvuga cyo ntaco noshobora kuba usivye Imana yonyene kubahemba kuko benshi tuba tugeze kure cyane kuko biba bikomeye cyane kwifasha umwana uri umuntu umwe uri mu buhungiro kurondera ibyo kurya by'umwana kwambara hari namo wasanga ibaze y'umuvyeyi ukaja nko kwa muganga upimisha umwana wambaye akajipo ugasanga umwana yahugize ko kaka nukuri turabashimira cyane kuko badukuye kure batugejeje kure kandi nawe tuzi ko tuzongera ahantu hakomeye kuko dufise intumbero dushaka gushika ko twese komeza bagira uwo mutima w'urukundo kandi nawe tuzi yuko tuzoshitsa abandi kure bamaze guhura n'ivyo bibazo nk'ivyo tahuye navyo. Aba bana b'abakobwa barafise abakiriya bamaze kumenyerana nabo kenshi baza kurangura ibitumbura n'abaza kunywa impeke. Abo bakiriya babo twashoboye kuganira baratubwira ico bashimye urugwaruka. Yego nashaka kukubaza wowe duhuriye ngaha mbona bariko barakora ibitumbura mbega usanzwe uri umukiriya wabo? Ego nsanzwe ndumukiriya wabo tumaranye igihe c'imyaka 2 rero abo badamu ndetse hamwe n'abakobwa bavanze bose hamwe bakora ibitumbura biryoshe hanyuma bagaza karanguza ku bantu baza kubirondera ari abana bashaka kudandaza biteza imbere bagifise imyaka mikeya ndetse n'abandi bakuze hanyuma nyene ndavye uruganda rwabo ukuntu janye n'ukuntu bashobora gukora ivyo bitumbura mbona bunguka ndetse na je ubwanje ndunguka hashobora kuronka udufaranga to kwifashisha. Murabona yuko ubuzima bwo ngaha keshi usanga bugoye. Nubwo
naho biruko uyu muvyeyi Jacqueline vyose ntivyabaye mawi bimwe mu ntambamyi yahuye nazo hari bamwe muri abo bakobwa bahavuye basubira gusama inda. Jewe intambamye dumaze guhura ziri mu bwoko bubiri. Burya aye kwigisha umuntu kugira hindure inyifato n'urugendo rurerure si ikintu uvuga ati ndakora no munsi ejo nzobe ndakirangije. Hariho abakobwa bamwe mbona yuko bagifise akantu ko kwitwara nabi. Muri abo bakobwa nigishije hariho nabakeyi natakajemwo twabigishije te barabirenga ko barasubira baratwara inda zigira kabiri. Aho rero ivyo vyarantera umubabaro ukamengo ni nk'icumu bancumise mu mutima. Iyindi ntambamye nagize ni y'abandi bantu iyo uri kurakora igikorwa ciza haba vyinshi bakivuga. Hariho abantu batumva neza yuko umuntu ashobora gukora ikintu atanyungu ariko arakironkamwe, bakibaza bati ngira n'urucuruza, ngira ngo arafise abantu akuramwe ibintu yitirira barya aye. Nkaba rero nobwira bagenzanje yuko ukora neza ntuharurira ico uronka imbere, ariko impera n'imperuka uragihemberwa giciye mu bundi buryo. Inyungu yanje nuko nobona naba bakobwa babaye abantu bakazogira aho bigejeje. Uyu muvyeyi yakiriye aba bana b'abakobwa akabagarurira umunezero wo kongera kubaho bafise ubuzima bwiza. Aratanga impanuro ku bandi bavyeyi ati kuva na kera narindi umwana si uwumwe. Jewe ikintu ntuhanura abavyeyi nababwira yuko dukurikije imico n'akaranga y'igihugu cacu c'u Burundi twakuze no kuva kera batubwira yuko umwana atari uwumwe. Umwana n'uw'umuryango, umwana akaba umwana w'igihugu. Umuvyeyi nyamuvyeyi arabira uwundi muvyeyi. Nohanura abavyeyi yuko borerera Burundi bakarerera igihugu kuko dutakarije ugwaruka aha twahungiye ntaco tuzoba dufise tuzotahana mu gihugu cacu, kandi bakabandanya babigisha kubakundisha igihugu bahungiyemwo no kubakundisha igihugu bahevye batanga. Umwe muri aba bana b'abakobwa nabo bamaze kubona ingene ubuzima bugoye barahanura urundi gwaruka kutagwa mu mutego nabo baguyemwo. Mwakoze impanuro nyinshi ariko ndacagagura nk'impanuro nobaha icambere kuba atashikirwa n'ico kibazo cyo gutwanda zitifujwe. Icambere nuko bokwihangana bakirinda kuko sinda gusa harimo hari gushobora no kwandura n'izindi ndwara zidakira bisumba no kuvyara. Mbese urumva ko ico kintu gikomeye cyane bakabandanya ishure kuko iyo utwenda utifuza ari kwishura amashuri ahagarara umwana gushobora kugwana kwashe kuko ntubushoboye kumurera akabura kwambara. Nk'ahantu n'abandi nabo bamaze guhura n'ico kibazo ntibace biyandagaza kuko inyuma y'ivyo bavuga mu Gifaransa ngo après échec la vie continue. Narasubiye ku ishure ubu nabwiye ko ngiye kurangiza amashuri. Rero hano bamaze guhura n'ivyo vyago nabo ko bokwihangana ahubwo bakabondera kazoza. Nimba ari kubona ahantu barima utuboga bakavuga ati utuboga ndaturinye kugira ndabe ko nosubira ku ishure ndondire kazoza umwana wanje, bakareka no gusubira mu bintu byaba byabashuse bwa mbere. Muhejeje gukurikirana abana b'abakobwa basamye inda zitifujwe bari munsi y'imyaka 25 babeshejweho n'umwuga wo kudandaza ibitumbura n'impeke, aho ugo rudandaza rubafasha gutunga abana bakaja no kwishuri eka bagafasha n'abavyeyi babasigaranira abana. Umwe mu bavyeyi asigarana abo bana n'umwe mu bakobwa bahuye n'ivyo vyago mwumvise impanuro batanze. Nino ngaha ikiganiro turiho cyo kuri uyu wa gatatu Ntwarante umwaka wa 2020 duciye tugisozerera. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Shimiye cyane abatumire bacu twariko turaganira. Marie Ange irakoze mwari kumwe kuri micro ndabasezeye mugiraho muba mwubahwe naho ubutaha. Muvyeyi ndagushemeze uri ngingi y'umuryango. Cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho.
turagukengurukiye na wewe Marie Ange irakoze kuri ico kigabane turiho waduteguriye kandi uhejeje kudushikiriza ndabakengurukiye namwese mwariko muradukurikira niyo dusozereye ikiganiro muri Burundi cyo kuri wa gatatu Ntwarante 2020 ndakengurukiye bagenzanje bafashije gutororokanya aya makuru uko mwayumvise ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma ngo mudukurikire atankomanzi Inès GAKIZA naye kumwe namwe ndabikebanuye ndabipfuriza kugira ibihe byiza aho muherereye ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye